Hautafungura famba. Sababu nakubita nakupima nakutari famba ugurura famba. Acha so banga wewe utomfira kekera bashiko bakona bashiko bakona famba ugurura famba Shirakugira kapto novyira umuntu ko mfite interview akaza gukorera guterura famba reko urofa toka uzuravira umuntu akamenya Nige. Unasikia kama umuntu ndio achane. Ikala hapa. Ikala hapa bwana. Iswali ukianua suruali kawaida. Unapewa auje ukije kumutaya ile directement vraiment quand même. Kandi n'amafaranga atava ngo zibiri bibaguze. Mu bisanzwe agabanya mu burebure ko arajembura amaguru. Harya mu burebure agaruka wereke. Kora yewe acha muoneshe. Mu burebure jewe iwanje ni nko kuva ngaho gushika bacha bayikata akwaza arenza aka urumva nakantu gatonya gaca gapfako ahaca pinda ngaho aya ndabibika gusa ngacangira changa ya pili mimi niko na kado kumpatia kama mama shapo niko shapo mingi sasa hiki hicho kweli shapo ndampatia vraiment umpirize cyo kugira acha cyo anakumutaya Chris none jewe nubone gusura uruporo rudunze ubumwe ibikorwa amacambere unité travail pour Oy bakunzi ba Star TV 257 wa munezero nyene na gwa rukundo nivyo bituranga mu kubazanira amakuru agezeho cyangwa mu kubazanira ibintu bitandukanye kugira mu bandanye kujyega mu bandanye kumenya byinshi biriko bira trendinga in town uko biri kose ino modoka jewe ino modoka ndibazaniya Chris 7 no musi twageze muri Ihuro TV murazi Ihuro TV n'abantu bacu n'abantu dushigikira cyane yuko batumye filme ndunda abantu baziraba cyane na cyane yuko bazanye filme zitandukanye zirakundwa mu gihugu cyacu Burundi no musi nka Starboy cameraman 20 jeje kubavumbura aho basanzwe baba batuye ino modoka ni ya Chris aho mujama gusa afise imodoka nziza ambayimbo butari turaho ari ibintu by'ama energy modoka kutabina ibintu by'ama energy ni sabone yo kwikingira corona twende cameraman cyenda gonga iyo musi bamfata bakankubita no musi ni baziko batanzanira akajagari cameraman bageze kunterura banshize hejuru nkariya ku metero nka zibiri ndabakundira bakunzi ba Star TV and have been into a jet tale yala tale yala abajama banatani piga tena bona bataki kufungura tamulao abakunzi ba Star TV 257 murazi ko tubakunda cyane abari umunezero uragarutse kandi oya reka tukore astabona mama ngwara abantu batumva ku isi y'Imana amisa mbwiye ko ngoje ugiye kwa uragarutse ka Starboy burya ni wumva wewe reka ngaruke aushikiyaga n'ukuri kw'Imana abafana ba Star TV bantu myenze we cage narakudonoye ndagukubita uragarutse kandi shaka nzongera amenyo babyo njonisho ya musoratse ko naguhakije bro wo makiza njewe manzi mbise gatweni reka famba manzi reke ningire famba bwana sitarudia bora ni pande hapo hautafungura sababu nakubita nakutari famba ugurura famba acha so banga wewe utomfira kekera bashiko bakona bashiko bakona famba ugurura famba Shirakugira kapto novyira umuntu ko mfite interview akaza gukorera guterura famba reko urofa toka uzuravira umuntu akamenya ubwami makunzi ba Star TV turi kumwe nimwe bakomeye cyane nawe si uwundi bamwita famba vipi umeze neza reka cameraman yinjire urazi jewe nta bintu byo gufira burya ndiko ndakureka nkagukubita umutwe ucupfa nawe nkore ko ndakwereke tugende cameraman reka famba bukura akajagari ni ndakwensitara uga nje nakubwiye gute nakubwiye ushaka ikiganiro uravuga hakiri kare umuntu agapanga karere ukaza gukora ikiganiro ndaguhakije apana umakiza njewe
Aya nabo. Kandi abantu mu cibiti. Abantu mu rugombo. Kazi kanyizo bakorera. Abanyarugomo mu bashobora. Twebwe ko Imana yaciye. Wari umujama wewe. Wari umujama. Bakunzi ba Star TV 257 ko turi kumwe na Samba Famba mwo bakomeje ngera ko arakina comedy je nivyo nibaza. None umuntu asunika kujyanyo. Ubona ko nari kucanda mwica. Bakunzi ba Star TV 257 we have the best exclusive news namaze gushika kuri tele murabizi ni Mr Home Mr Meat nabaza n'ikindi kiganiro cyitwa Love in Town Trend in Town ubwo biri kose n'abakomeje batandukanye basanzwe bari mu Hero TV turafise benshi na komanda matwasumira yaragarutse murazi ko maze kubona ikomeji wimeze fresh kandi cyane nga Famba sogea hapa tuchangie soda nitore busutu ngo mwegeye no basiga oya kugira nyene nje hagati yawe hano waye Famba vipi umeze neza hajya ariko urakina comedy hajya none ko nari kugukubita wowe nje ndakina comedy nawe ega je musanzwe je sinkunda kugwana hajya nshatse kugwana abantu benshi no bamara shaweni we n'ubitano kuri kw'Imana uri bagiye umunsi nagwakije kubita muri ukiri muri ujya musonye nagukubise bara wowe nkubita nje babonye barayibonye umeze neza ariko yabanda kuma neza My Story ni film novuga yuko yanditswe na Jojo Ihuriro TV na cyane yuko nawe yiri mu bro nje ndayirimo kandi murambona installation yawe yaraheze ubu uri muri My Story My Story ndayirimwo Mario ndayirimwo n'urugo iraje urugo savidiko nindi girize new series none wangimba ifaransa cyo bivamo kandi nakubajije ati ni new series ni new izosoka muri kuno kwezi nyene mu maluzo ibyo navuze ntari byose biramo uko biri kose no musi kwashitse muri Ihuriro TV ubu bamwita Famba uyu nawe bamwita ngo cyamamare ivyo bavuze ngije no bisubiramo subiramo so shaburaga ya nas tapo nje kuvuga satagire kwa John hari nje magana nayikoramwo nje kuvuga satagire kwa John hari nje vuga tumwe nzi satagire kwa awo mubwire wa maze bikino chapa wetu tuyage chapa terekana naye amisi vipi uko fresh fika basi hapa mwenda chugura nini visuto wewe umanda iko wapi madame amisi ni aje uko fresh uko nje kwa komanda iko wapi bro musogeye inore kugira dukore ikiganiro kiryoshe nibaze ko turaja muri mood kugira dukore umeze neza bro ngenda kumakuma umeze fresh ubure turatangwa ikiganiro ntwa twagitangure ubure tugiye kugitangura kwa tukiri mu mitani ariko uno munsi kuri uno mwanya two turavugana amishi manager wa Ihuriro TV uko fresh umeze neza madame hari indana ameze fresh hari indani hariya muri shamba aba muri shambi aba mu nzu yari muri shambire nyene niho abantu usanga babana neza bo bahe je ndashobora kwirarira muri salon nta nakimwe rero baza ko urara muri salon ufite modani ingorane z'ibisengreto yes avuze ati ingorane z'ibisengreto na cyane isengreto tuziko ari ikintu kimwe bisigura yuko ashatse kuvuga ko je ni bana ariko ntaco hari umunsi hazoba origine na extremité je nkaba origine canke madame akaba origine bro vipi fresh umeze neza amazina bro cyamamare Justin ego rumbi yo pronunciation dabi kuryohereje man vuga izina ryawe tu ryose so nitwa Elisby Justin too much man aka cyamamare aka mududu bifyonda gihere umuti w'ibihere usanga ugenda ni bihere man none turahabe none wisi none habaye ibihe ibihere bibangace none wisi gifyonda bihere bisigura ko umubisonda sivyo fama afyonda ibihere none ibyakuzanye ngaha ni kurondera intenge z'abantu bafise ibihere ukabishira ku mugaragaro cyane oya avuze ko afyonda ibihere shaka kubibona habifyonde none byahirenga izina giwe yitwa mu fyonda bihere cyane bihere yakuvye turaberere ibihere aho nawe ukayabona baragufyonda aho bafyonda ibihere nabubwiye ngo mbitse ibihere mu mufuko urabifyonda bisigura ko nka mu mpuzu bigenda bishatse gusobanura ko igihere iyo kibonye umuti kica ciruka rero je ndi umuti w'ibihere nta burofu udatahuye rero cugenda usubire kwishura urabere nka mu muziko biri icyo nakahungu ndakese ngakubita umutwe bamwe cyangu turi okay uko biri kose uba mwita Justin ni cyamamare uwo ni Famba uyu unye no mu brother nawo Freddy aka Mswati
Muswati mbe Muswati yaje yari president wahe yari umwami wa Swaziland. Ego kandi n'ubumenga baracatwagwa n'abami. Ego kandi ahavuye vuba amatwa asumira. Bro VIP poa man meze neza bro go ngamabuye man nawe bakwita gute ata crimogene ke batterie faible matafari yakuvuye yagihewe ikiganiro none ugagiye waje wabibwiye ndi digiye imbwa genda Hano wahazwe uyaza kumenya ninde yakugururi kandi yugurura hano kuno ninjiye ikibazo ni nije nk'umumesha famba yasubiye inyuma ataburi imbere n'inyuma aragusubizayo aragusubizayo ahubwo wagize imana famba aragusubizayo ndamuhakigera wewe ushaka kugenda haguruka kugenda cyeshatse gano kwigiye ndaguhamagaye muriko muramaririza nani igiye we komanda ari he okay Chris biko ayisasa umeze neza uno mutipe narigeze kunkoresha ikiganiro afise kano kantu aka kantu rero akanye peti yangu wowe ukunda kuinstall nakubwiye ibanga ry'akantu wowe ukunda kuinstall wewe sasa sabo uyu ni maneno tu gwarataka unataka nani wewe kwanza wewe ndio pia jamila sana uni mbovu ni mtewe hana kitu kuvugisha umunwa kwa jamaa chapati sijui kitu gani kunywa hii mzee mtirere nywa yinye uyinwa urestana neza asante sana papa na unapendeza tena uko na gari nzuri mzee nashukuru ya modoka amahera ni menshi nashukuru zaramna kitu fesheri ni fresh 7 ibintu bimeze fresh 7 ticharenga kugira tukora ikiganiro icara kuna na bisusu kama wanamuka baba Chris meze neza salade fresh kabisa uno munsi filme novuga yuko wigeze kutubwira yuko uri kurandika na cyane cyane kwizo cha muri Ihoro TV by the way ntuko turayibona hauzi iki kugira dutangure kuyibonera kuri aca kuri Ihoro TV ifilme je ndiko ndakina ndishaka kurandika bivugwa yuko wanditse na cyane cyane ko wigeze kubimbwira ni part 1 na part 2 bizo biheze kandi filme imeze neza yego rero ndiko ndondera abantu bazi gukina sishaka bajya abantu usanga barupiga tuanza tugira kwanza tugira information kwa sawa hizo bali bintu bitomoye kama huyu famba unamwona hivi azwa mkozi imana na mshah hapana shah azwa mkozi imana ya pasta lakini wa manyanga tu yani akiombea mtu paka mkuse kwa maziwa unasikia hizo yani hiyo itakuwa ni full kabisa full stop unasikia lakini problem itakuwa iko nayo ni moja kwa najilezo watu abantu bakoze imana lakini wamanyanga patakuwa ukweli na wafu mimi sana turazojaganya ibintu abajaganya uyu nzo mwanda mtu mazoba ni cyo rekanje ndana desinstaller kule ana installer vitu kama hivyo uvuze ariko kuri kurarondera abakinyi bazi gukina bisigura yuko muri ihuriro ari abo uzoshonora ukarondera hanze kuzana oya sinavuze nseme bana mu ihuriro turabakinyi benshi ariko arondera bazi gukina swati mwiro abantu batazi n'abataki kuko ayo Ihoro TV ni Ihoro Academy turafisa abana two twigisha azura aba evaluation akatura bajya nyine ko yisinema byose ufata ngo azotora abandi hanze kandi kinacyo uteza kumenya mu ihuriro turadufasha hanze abandi bakadukena tukabakinira mu mafilme menshi twagiye tukina amaserie ugasanga tugutuma ko ba Belle tugutuma ko ba Lavina nayo yenzo bikora ko tubatumeko tugire collab izo bara abantu baba star kabisa bazwi akanoti bisigura ko muzoka ba ntawe uzokwido bien vraiment bizo business na muntu indoga mu ihuriro mbe urazi yuko umwe ngaha azoba capable yo kuronka meme million kubera kisi nazokira itambukira bigende upe tata pata lare million ndio kamsha kwenda utanipa million mo sinema unazo mchezo hanyuma wihene nzokubure aya nuzomba zoseninga contract kwanza ma avance yo gucumi ngaho esa stabu corona utaumu musubize watutanye bro musubize rero ni imani hapana nasikia iboro kuipiga moya mbili piga fresh unaimaze indwi zibiri ntatanwa ibi napiga kama kamoja tuwili nabonye mu ariko kandi mu modoka nube nakabonye ariko na duzene mugari uya ndana duzene gari yake iko na frigo uko biri kose namaze gushika muri
uno munsi muri Hero TV amakuru mashasha dufise komanda yaraje bisigura yuko no muri yo ntuzenya yawe nshasha komanda zo barimo azo barimo Dazon komanda ngo ngaha komanda n'umuntu nemera cyane gose Nige unasikia komanda n'umuntu nemera cyane ikalapa bwana Israel ukienunua suruali kawaida unapewa ukije kumutayere directement vraiment quand même kandi n'amafaranga atava ngo zibiri rero bibaguze mu bisanzwe agabanya mu burebure kora dembura amaguru harya mu burebure agaruka nkwereke kora yewe acha muoneshe mu burebure jewe iwanje ni nko kuva ngaho gushika baje bayikata kwanza arenza aka urumva n'akantu gatonya gaca gapfako ahaca pinda ngaha aya ndabibika gusa ngachakira changa ya pili mimi niko na kado ya kumpatia kama mama shapo niko shapo mingi sasa hiki kichwa kweli shapo ndampatia vraiment umpirize cyane kugira acha cyo ana kumutayire Chris none jewe nubone gusura uruporo rudunze ubumwe ibikorwa amacambere unité travail pour je kuko mama yakunda kunjyamika angaramye umva aha hari kuza gatwe nkaka famba niko atabimenye iyo umwana avutse kenshi iyo umwana avutse ujya mutwe baworosha bacaguma bawegeranye sasa wewe bari kwakiyaga hivyo tu yararushe kuko yarayizi kumvya ntiyabyibutse kandi yabyibutse kimeze neza sawa usanga nyina yaje cyakimoje kwa uyenga byaye ikintu cy'igitangazo none wari ureha gutya oya bo mwanya usanga yaciye yiruka yaragutinya kikucyara oya bo mwanya yacasinzira kuko abavuye mu kindi gihugu cyo nshima umutipa ari fier kwa Messi je nabonye iganiro ryari yagiye ari fier vraiment yakoze apeti byarashika mu buzima umuntu akamecha birashika urumva ari fier hari usanga abantu donc banganuko ari mugufi gucyo gasanga ntameze neza arabuza amahoro yamanizigo ishavu yaciye ahantu agatinya no kujya mu bantu benshi mugabo utipe vraiment ari bien ari free ahaja hose tele ko fier so mujama guteye umutwe ndaye oya ni sawa iko fier ikimana mugize kandi je nje namukundira vuba yego nibazo guhende iyo umaze kuba umuntu nkuko ukacugira ibintu byo byo mu mutwe umenga sinzi ujama iko fier komile ego vraiment mu bantu bagufi bisanzwe Chris naguciriyemo mu bantu bagufi bazoja mu ijuru turi babiri jewe Zakayo turi twenyene ibikuri byinshi ku giti cyagi ibikuri byinshi bifite complexe arico nabwiye wakikuri aguruka utambuke nk'abandi bantu bareba mama yangu ewana yatoye amabuye nuka nibitusomenga wamenga numwungera ara kandi nawe uri mugufi ari wayo icyo nyeka komba sauvage abagabo ngana tegeze jamaze kugwana n'igikurikira tureha icyo yataduhuriye bamwita roketo yahora akora kwa kezi yarigeze akora kwa kezi abantu urya bamwita kuko bikuri byose ndabizi nuwigira rusanzwe ndi afande wabyo icyo cyo gikorera muri Paris yitwa roketo kandi numukonesere w'impuzu ariko impuzu yambara ni za comedy urabona umuntu w'igikuri yambara impuzu y'umwana aha imbere rero kereke nk'ipantaro usanga rero chargeur yatunanya n'itsinga chargeur ni iki chargeur turayita umuntu agenda chargeur ni umva juste nakivuze mu kirundi nk'umuntu chargeur ni girundi narango ngaha anye ari abantu wewe chargeur wawe chargeur iri ndani mu ipantaro ya Nishali kuko ijya mumazingira ujama nizo y'amavyonga gusa nakindi rega abantu bafise ubwanwa burebure reka zoturiye arakantu baba babuze mu mutwe famba urarabuza ka famba iyo yicaye wenyene aryaga ngabuka murabe urumva rero turakoze kumbeshe ishargere rero umva yambaye juste impuzu y'umwana kora bafise ibikoresho byinshi mu indani usanga byicafye neza na neza ari imbere cyo kipa kandi uriko urambaza ibintu by'amafilm urazi iseno yafise azoza asaba muri eglise asaba yuko bamuremure
uja azohagwa muzomugereza kaye mutoza ko sasa uyu azofatwa kubera uyu azomusenga wawe muremure akibishindikana azofanya mtu mrefu na Mungu alimumba no azomusengera gute kandi nawe ngo yari imara yaguma akora ku mazi wawe no bazomwemera azohari umuntu yemerwa cyane kwanza filme niko ndayimaliza wa urayima uyima igezaho okay ibisigaye bagire subscribe bayikurikirane umeza abiri meza atatu imaze gushika kandi filme izotwara umutahe uzotwara umutahe nkuko ndakubigiye bije twaharuye ugira mariage na dote tukagupangira n'inzu goya aragaza unagaza we reka ndayireke hari mucurongora ego jewe ndongo amahera cahera ndongo gajenge ninzorongore ngumana amafaranga no muri cyagumana jiste ubaye muri babagabo b'ibijuju bamwe bibiri ivuga ndabiyumva aguma shaka yuko abantu banywa amakashi gusa nta kintu je na mahera bama ngabanye no babaza Sivisi umugore mfise umushe. Oya unye vraiment wimaze kauriziwe ndazizi. Akunda n'abakobwa bari Saudi azi. Iyo igituma je umviriza baba Chris. Je abakobwa bari Saudi. Oh no. Nabantu bankurikirana kandi iyo bariko bavuga ko ibikorwa bibi ndababara. Nabantu bagiye gukora hariya n'amaboko yabo. Bariko barondera ubuzima. Kandi ndabashigikiye ni mupamba ni mukore kandi mari baheza batera imbere. Je na muntu amahera arashaka kubabaza. Mugabo kwera bashigikira bakaraba ibikorwa cyane. Ico gituma ndabakumva. Bose basaudi amahera. Ubu ariko aravyaka. Abasaudi mwese ndabakunda kwera bakurikirana ibikorwa. Bahego naje ndabakunda ibyo byo. Kandi uzobarenganya. Je nzobarenganura. Ndabicishije kuri TV. Ariko rero ndazi ko kari umwe ari hariya wiwe. Oya Jeffrey nta musheri mfise muri Saudi ya gusa na inshuti n'abagenzi n'abantu bashigikira c'est-à-dire agendana na benshi ndamufise bacamwita Shagi ndamukonesha usijana Shagi passport umugore wanje yitwa My Superwoman ariko jisha kuya n'umugore wa nzi wa Komanda vraiment Audrey mwiza cyane ushamona bas kibajuya ujamaa unamuonesha demu wako huyu bwana njyewe kwanza ninataka kumenya utana na mume kiganiro gihere huyu mimi siwezi muonesha huyu Audrey ndamuzi kama muzihe umva yarigeze gutera imitoma kera gusa aramwanye ani umuntu yaramwanye gumaho nyirugire kuri ibyo byaraheze genda muzi Audrey yarigeze kumutera imitoma cyamubwira ni wa komanda mimi wa komanda lakini mimi nakusupport sana kwa kazi yako jamaa alikuwa chanza yaramushira no kuri statut ntiwabibona nkamufuye ati famba nawe ibintu biki ati famba sheri ati yarigeze kundiraga nyene ndamubwira aramwanye cyarabwaho kari atara guponda ngusurutu yawe ati oya urumva yagiye kumuha ati komanda burya na kamara aho kuvuga ati na kamarayika na kamara namenye rero umukobwa ugira uponda umuhungu acavuga ati ati bwa bundi ati wa mushero wanje uyu upetiri bala okay so abantu rero ngo nta muntu atera kapa atarenze guponda none okuba kinzu utarinze guponda ikipondo. Rero umuntu amaze kubwira ati burya umuntu yambwiye ikintu kimwe yaragututse bisobanura ko hari byinshi atakubwiye urya rero agena kuvuga no wabagututse. None komanda ko bavuga ati mugere uva konyo wowe ukaba atagisusu wifitinga none wo mugere cyo umugere oya uva mwirati umanuka ngana umutsi ukaca ugenda kwa hari umugere uva hejuru ukomeye ubugaze uko biri kose musi tukumwe na komanda ndagarutse gukora ikiganiro yamaze gushika muri Ihoro TV. Bro ubu nibaze ko ufise amasezerano atakaja gari zose wakubona ngo wagiye braza nje nakugiye na uri Dubai sivyo ariko wibuka ikiganiro twakoranyira fa pasoza ati Dubai kuzana amapare fa none yabonye Chris namuzanira imodoka shasha yandungikiye amara ndamuzanira imodoka na moto ko abonye yaje we nubona ko yahimbye na komanda
amaburuji umvise abantu bari bo mu Cendajuru aho bakomoka ni imvugo zabo nibihisha natari umuhisha. Komanda uno musi turavugana nimba hari video canke hari comedy maze kuronka ama views menshi mu gihugu cacu Burundi ni comedy urimwo yakinwe kandi muri Ihuriro TV. Guru no musi tuvuga yuko ivyabaye kera tugiye gusubira kubibona bro. Yes nigazo fresh je ibintu bigiye kuba umuriro byabaye umuriro braza. Ubwo bugufi bwawe burya buragufasha akantu kose ubwira rega baragatwenga. Oya subugufi ibikuri bingana gute namye ushaka ku impano ni y'umuntu braza subugufi gusa ubugufi ndabufise kuko Imana neteka mu bantu wese muri barebare nk'indagara zagwiriye ariko nije ndi umuntu mugufi nico azagitera abantu barebare cewe ubwo gusa ni munini. Audrey aranelefonye ambia na mutegere yari ya anye ndagarutse. Yes bakuzi ba Star TV 257 uno munsi turi muri Ihuriro TV reka tuvuga ati turindire ino filme novuga ko igita vyorosha yanditswe na Baba Krish umuntu akina comedy akina amafilme afise imodoka ikaze iby'imiduga bije gute ya modoka mane iraheze. Oya de mafilme gusa je no byo mafilme iby'imiduga twazitubireki sasa wowe unaona Gishinava ngaho usanga wifise mugabo utayibazanye sina gari. Okay Mungu atakusaidia usijali kuko gatoka rakora sio no ijoro gacho cyo mon frère sisi tuko tunatumika mwe wote tunatumika na ni nyuma y'iro TV tuko turakora nta kibazo kandi ibintu bizogena neza bizogena fresh icyo nsabane ko ngusa abantu budushikikira bakatuguma hagufi bakaraba kwanza amatano Imana yaduhaye kugira tuyashikirize ibintu bigende sawa uyu yuko na talent yake uyu yuko na talent yake au kila mtu kwa talent cha ikimojeni kwa talent yake donc komanda njo hivyo bose tuzokorana kandi kumara gukorana bizoba bimeze neza cyane rero when it's katurindire tusobibona. Kuri uno musi ko turavuga Jojo rafise channel ya YouTube Famba rafise channel ya YouTube weko turabona yiwaye kugira tubona tugushigikira no mu vyawe personnel. Jewe urumva shaka yuko iyo film izoja koza mu channel yiwanje nshasha ubu ndiko ndayikreya hanyuma niyo izukija muri niyo izo bari mugaragara kuko nzogira ama interview menshi tugire ibiganiro byinshi kugira tuteze imbere cyane iwanje nta kibazo. Uyu manager wacu araduha uburenganzira butandukanye uburenganzira twa free turakora mu Ihuriro ariko hari abantu bagombye kugaruka ngo mara banki bari bagarutse muri Ihuriro barasaba imbabazi impamvu ari abantu bagaruka mwabanye ari abantu bagiye kandi bagiye nabi kandi aho kuza ngo bagaruke neza bakazana basama nyama none abo tubagarukana kubera iki ndo nico gituma manager araba ibintu aje umuvyi yaba azi abana biyo byaranze uyaramuzi kubera iki komanda bamwakiri bivanye n'ingene agiye bakaba ingene yagarutse avuga ati uyu kweke aswe kandi mu rugo abana abandi banakuja tubana kuje banajamini masikia abana abandi bo muri Ihuriro gusanga twe abana imbere ya papa abana twege hamwe twigeze ko twishakiye mbe nk'umuntu kubaza yuko muri twebwe hagati yacu ko abantu bagarariza habagararije benshi muri Ihuriro mugabo turahise kwajire barajage agerageza kubashira kugira basije ku murongo naco gituma bagiye bose nimbere ko bagaruka tubanza kubiga tukicara hamwe tukavuga turi umuntu kabisa arakwiye ko yogaruka. Okay cyatumye Niramu umwanyira ariko ashobora ko amatonsumira biravuga yuko na Niramu ari mu bantu baje gusaba imbabazi kugira asubire muri Ihuriro TV. Uyo vraiment uwo kwishura ico kibazo ni manager mimi sishaka kwishura ico kibazo niwe yo kwishura ico kibazo jewe nga vraiment no comment mengo aragumuka cyane ntavyo nzi umuvye nakubwiye ni hari kubera gérer situation y'abana biyo nimba abona yuko agumuka yamwati uyu nakwire ko agaruka ari abana bagarariza ugasanga bagiye nayo saba imbabazi gute aho zirudi yani munyana jopo sisi hatuzingia mkazi ya mzee wao baitongo ba njoo hivyo sasa njoo hivyo wewe ico no gusaba habwo ujyana manager kwa imubaza kugenza uyu mubaza na gusa nzogikora ari kumwe n'umugore wiwe uko biri kose reba kunzi ba Star TV tuva biseme no bwa ikiganiro cyabaye kirekire bro tete giki kuri wewe na ugishasha kumvise vya Baba Krish ngaha anye shasha birahari murabizi installation yaraheze installation irahera gusa ari yari project turiko turagira ya urugo seri niyo yatumye du deposa kwanza ibindi byose urugo seri bisigura yuko Mario isa ni igirihere azoca haza urugo
Oya Mario urikira Jacko, my story urikira Jacko na urugo nawe urikira Jacko. Byaheze rero. Bayaheze Mike y'ingureko. Ide bangiye kugira mwihuri. Ndiko nabaza baraje gusaba imbabazi. Ni Ram. Barazana. Wari uhari Barambwiye yuko yaje gusaba imbabazi. Mugaho. Ewe. Amatwi nasuma. Mama wasindaga turi hano gategeza. Niwerewe kutabyara kuri ingumbaga. Mpereza. Oy. Okay, bakunzi ba Star TV 257. Agahungu ko mwihuriro. Papa ni aje. Umeze neza. Uko poa. Okay, reka rero duse n'abasozera na cyane muri rwa rukundo nyene. Bano ba brother tubashigikire muri Ihuriro TV. Tugende dukore sabone. Urukundo dushira imbere. Twe muhuro nawo twangiye kwinjira ngaho. Urumva. Bivana n'ingene yaje nko Christian yabisiguye. Sino twe nta numwe twangiye. Kinanye nakembuka ko yaje nakajagari kenshi. Waramubonye igihe yaza. Namatwa asumira. Oyo. Amatwa sigasu. Amatwa sigasu. Amatwi Hasuma amatwi cyangwa hasuma ifaranga. Amatwi yaramusumiye ngo riramu. Baba Chris dusozere bro. Dusozere bro. Ndio tupeleka muda mrefu kwanza atatulipa. Ndabalipa msijali. Guys turabakunda cyane Ihuriro TV iri hano ku ganyu kandi ibintu bizogenda neza musikuma msijali kabisa. Yes bakunzi basta. Kubera we aya makuru muze muratanga namwe muradushikira vraiment kuko murabona yuko tutazimye kandi murabona yuko tugira ibikorwa byiza. Nje mana nico gituma ni ababona bose bamenye yuko me barabara gushimira umwe uko uraduteza imbere cyane gose. Vraiment Starboy ni ubahwe kuko n'umuntu adufasha cyane muri Ihuriro TV kandi umuntu aturi hafi yacu kandi ni frere wetu. Ariko unachungura ule njo cameraman mbone kona nani we famba. Starboy ariko umunafiki. Ndabikata. Bakunzi ba Star TV 257. No musindi kumwe n'agahungu ko muri Ihuriro. Cameraman turaboneka. Kano gahungu ngo ukazora gakina kazosubirira nde? Uzosubirira nde dogo? Vipi? Urabonetse muri kamera ni wakuru uzoza wiraba kuri Star TV. Oyo. Akana gasore ka Jojo bita King Arveil de Santos. Oyo. Ngabo King oyo. Ola. Ukora rabahari cyangwa ukora rabajewe. Imaririre. Bakunzi ba Star TV 257. Bakambitse stili kazemu. Amasokisi ya bien. Ari kwinyenyeri Star. Bakunzi ba Star TV 257 murazi ko tubakunda cyane gose wa Munezero na gwa rukundo. Nobona kino kiganiro zo kuwa mbere ukoze share. Partage kugira tuyibone, kugira tubandanye gutera imbere. Akira. Tugira tubandanye gutera imbere. Imana ibahezagire cyane. Bye bye.